Uyu munsi nagutegura ikiganiro ciza cane kivuga ingene wokwitwara mu gihe wasohokanye n'umukunzi wawe. Abantu benshi bagiye banyandikira bambaza ngo ni gute wokwitwara uri kumwe n'umukunzi wawe. Rero uyu munsi ngiye kugushikiriza zimwe mu ngingo canke zimwe muri strategy wokoresha mu gihe uri kumwe canke wahuye n'umukunzi wawe. Reka ndakubwira aka kantu gato utaruzi. Mu bisanzwe iyo umuntu mukundana bisaba yuko umuntu mukundana muguma mufitaniye apeti muguma mukumburana. Rero ikintu ca mbere kiba gikenewe canke ibanga akenshi abantu batamenya nuko iyo uhuye n'umukunzi wawe urakeneye gukora ikintu kizotuma agukumbura ugasiga kugira ngo umusigare mu vyiyumviro. Iki kintu n'abantu benshi ntaco bazi ariko iri nimwe mwibanga rituma umuntu mwahuye uwo munsi aguma kwiyumvira. Ntibivuze ko wamugaburiye neza canke wamutwaye ahantu heza, ibyo byose bishobora kuba biri kumwe ariko ugakora ikintu bivanye n'ingene witwaye, nimba watanze care, nimba wakoze utundi tuntu mugabo tuzotuma bimugaruka mu mutwe ku buryo naho yogwa mu maboko y'undi muhungu aguma akwiyumvira wewe, atari kubera wamuhaye ibintu vyinshi, atari kubera ko wamusokanye ahantu heza gusa, ariko kubera ukuntu witwaye imbere yiwe. Rero ibi bintu byose ngiye kukubwira uyu munsi nubikurikiza bizotuma umukobwa yiyumvira canke abona yuko uri umuntu atandukanye n'abandi bantu, nyamara we atakintu catari wakoze ariko bivanye n'ingene witwaye imbere yiwe. Reka dutangure n'ikintu ca mbere. Ikintu rero ca mbere ukwiye kwitwararika mugiye guhura n'umuntu mukundana, uzirinde kumenyera uwo mukundana. Umuntu naho mwaba mukundana ntibisigwe yuko uca umumenyera nkuko wishakiye. Umuntu naho mwaba mukundana ntibisigwe yuko uca umukorakora canke ukora ku bintu vyiwe byose nkuko wishakiye atarusha yaguhaye. Yego mushobora kuba mumaranye imyaka 10, mushobora kuba mumaranye imyaka 5 ugasanga hari ukuntu mumenyeranye, ariko si misi yose biba bikenewe yuko ukora ku bintu vyiwe canke ukamukorakora ataguhaye uruhusha. Hoho ari nk'umuntu mugiye guhura irya mbere, ikico kizogomba gikure mu mutwe ugende wigize nkaho ivyo bintu abo bikunda, ariko ugende wigize nkaho ivyo bintu atavyuzi hanaho ubizi kugira ngo abone yuko wiyubaha. Uri umukobwa nawe uze uyirinde gukora ku kintu c'umuhungu abafite. Ushatse gukora kuri telefone yiwe cyangwa ugashaka gukora ikindi kintu cyo cyose ari rya mbere muhuye canke namwe mukundana, ugashaka kurengera, ugashaka kumenyera. Akenshi iyo umuntu akundanye n'undi hakaba akamenyerano ka cyane canke bakamenyerana cyane birenze, ukunda gusanga urukundo rwabo rusa no rwatituse rukaba rwasigaye rumeze nk'abagenzi, ugasanga rimwe na rimwe ugasanga akantu ko kubahana gatanguye kuvaho ko watanguye kumenyerana, kandi ibi bintu byo kumenyerana mukundana cyane byangiza urukundo canke vyica urukundo. Ibikorwa byo vy'urukoza soni mu gushaka kujamwo vyo mubikora imisi yose canke iki hasigara ari aho umenga murabajama, naho mwotandukana ivyo bintu vyanyu bizoguma kuko mumaze kumenyana cyane hasigara vya bintu vya shushube vyande bisigara bivaho, ugasanga umuntu atanguye kwita umushiri we ngo we bono, ngo we petit, ari umuntu mukundana kandi ari umuntu mwari musanzwe mwumvikana. Kubera iki? Habayeho kumenyerana. Ikintu ca kabiri ukwiye kwitwararika ngaha, muri kumwe n'uwo mwasokanye muri ahantu mwateye inkuru, uzirinde gutanga indahiro utazosohoza. Akenshi bikunda gushika ku bakobwa, umukobwa ugasanga abwiye umuhungu ngo sheri ngo nta kintu na kimwe ngo nzokwima, ngo ikintu cyose nzoba mfise ngo nzokiguha. Eske uri siri, uri sure? Rero nimba udashobora kuzosohoza isezerano, uzorinde gusezerana ibintu utazoshitsa, kubera yuko uwo muntu muzoba mugiye mu ideni n'uwo mukundana. Rero mu gihe ubona ivyo bintu utazobishitsa, uzorinde gutanga isezerano. Kandi akenshi abakobwa ukunda gusanga abivuga kubera aryohewe, nico gituma akunda kuvuga ngo kirazira gutanga promesse ubabaye cyane cyane uryohewe cyane, kubera ko byose ubitewe n'igihe uburimwo. Rero nimba ukundana n'umuntu canke muhuye n'umuntu muri kumwe, uzirinde gutanga amasezerano yaha naha, ugasanga buri kanya muri kumwe kwera mwaryohewe uri kuri promising ibintu. Ibi bintu uko bizokomeza biba byinshi ishobora kuba intandaro, ishobora kwica urukundo rwanyu, ku buryo umusuye guhura avuga ati uyu muntu je sinshaka guhura nawe kubera ko numubesha aza ko promising ibintu bitabaho, ibintu atazoshitsa. Rero nta mwanya numva no muha kubera yuko ntari stable nawe nyene ntazi ivyarimwo. Ikintu ca gatatu uzokwinda cyane mu gihe wahuye n'umuntu mukundana canke mwasokanye n'umuntu mukundana, uzokwirinde kuzana ibiganiro bidahuye n'igikorwa muri mwako kanya. Akaroro nk'ubu muri kumwe n'umuntu mwasokanye mwari mukumburanye, ukaca utangura kuvuga ngo hari iwacu ngo imvura iragwa, ngo naka ngo yaguze moto, ngo canke ngo bimeze ukuntu ngo bafashe umusuma ukuntu. Aha umuntu muza muri kumwe azotangura kubona neza yuko wewe udatonze neza muri canke wewe utazi ivyo urimwo. Kubera yuko umuntu mwasokanye mufise ibintu mugiye guhura, mugiye kuganira, rero mugihe ucuzane ibindi biganiro bidahuye, aha n'uwo muri kumwe canke mwasokanye atangura kuvuga ati mbese je ndiko
ndiko nsohokana n'umukobwa tuzuye canke ndiko nsohokana n'umukobwa ibiganiro vyacu ataco bimubwiye canke ataco yitayeho ku rukundo rwacu, ahubwo yaje kuntera inkuru nyene nk'abajama, usange wa muntu mwari muri kumwe atanguye kurambirwa, atanguye kubona yuko umenga uriko umutesha umwanya kubera ko ibiganiro uriko urazana mwako kanya atari vyo vyari vyerekeye umwanya murimwo n'uwo muntu. Niki ni ikintu ca mbere co kwirinda mu gihe wahuye n'umuntu mukundana kandi mufise ivyo muriko murapanga, uzokwirinde kuzanamwo ibiganiro bidahuye n'ibintu muriko murategura. Akandi kantu ko gukora wasohokanye n'umukunzi wawe kugira ngo ibintu biryohe cane, wewe uzoze ucishamwo akanya umuraba mu maso, ukamuraba mu maso nyene udahumvye, nyene ukamuraba mu maso ukamutumbira amaso. Ariko ibi bintu abakobwa sindabibahanuye cane kubera ko umukobwa iyo utanguye kuraba umusore cane, umusore nawe nyene hagiye agira ubwoba, ariko iyi technique ikora ku basore baraba abakunzi babo b'abakobwa, ukajya ucishamwo ukavuga amajambo, hanyuma hahera akanya ukabaseriye ugahora buke buke, hanyuma ukamwitegereza mu maso, ukamwitegereza mu maso. Ibi bintu bizotuma bikurura umukobwa, bizotuma bikurura umukunzi wawe yumve yuko agushimisha iyo uri kuramuraba, yumve yuko umwiyumvamo mu gihe uri kuramuraba. Niyo ni technique cyane cyane abasore b'abahehesi bakoresha, mugabo iyi technique irakora cyane mu rukundo. N'abantu muri ko mwumviza ikiganiro ndazi ko mubizi, iyo uri kumwe n'umusore akakuraba cyane mu maso kandi akakuraba dahumvya nyene, hari ukuntu nawe uri umukobwa wiyumva, hari ukuntu uri umukobwa w'amasore utangura kuraba ku ruhande. N'akandaga technique keza cyane ukoresha iyo uhuye n'umuntu mukundana kugira ngo usige memory canke usige ikibutso mu mutwe wiwe. Aka kantu ka gatanu rero ngiye kuvuga karaba abakobwa iyo wahuye n'umusore mukundana, gerageza ucishemo uziramwenyura, gerageza umwereke yuko uri fiere canke uzuragira gasurire. Uri abahungu benshi barakunda kubona umukobwa yishimye ku maso, barakunda kubona umukobwa ariko aratwenga. Nimwahura n'umusore mugatangura kwerekana ko wijiriwe, ukatangura kwerekana ko utamuryoherewe, umusore bizorangira yumvise nawe ko ataryohewe, yumvise ko atabinezerewe ivyo murimwo, kubera yuko baravuga ngo abagore canke abakobwa n'amashugwe y'isi. Rero mu gihe abonye ishugwe risa n'iryakabiranye mu maso ariko ritameze neza, ibi bituma umusore abona ko yagize umunsi mubiri. Rero nimba ukuye n'umuhungu mwasohokanye, gerageza wewe mukobwa ugira gasurire ku maso, umwenyure ku buryo umuhungu nawe niyataha avuga ati kameme ndakumbuye vya bihe, ndakumbuye ukurandaba mu maso, ndakumbuye kubona iseko yawe, kugira ngo nawe nyine agenda afise akantu mu mutwe wamurumaritse, ushireho memory, wandikishe nawe mu mutwe w'uwo musore. Naka n'akantu keza cyane gukora iyo wahuye n'umuntu mukundana mwasohokanye. Agatekinike ka gatandatu ariko ngiye guhereza ko ukwiye gukora iyo wasohokanye n'umukunzi wawe cyangwa umuntu mukundana, aka kantu gakora ku mitima ya benshi, aka kantu gakora ku mitima ya benshi, kuko iyo ugakoreye umuntu hari igihe arinda agenda canke arinda apfa atibagiye iki kintu. Mwasohokanye n'umukobwa canke mwasohokanye n'umuhungu, murakundana, mwagize ibihe vyiza, mwaryohewe, hanyuma muratasha. Hageze gutaha uzokora iki kintu, hageze gutaha muzosezerane, hanyuma muhejeje gusezerana ameze nk'ugiye kujya kuntu mufatana, umubwira ati no tinoshobora kuguhobera, noshobora kukuyambira. Aka kantu kazotuma umuntu ukabwiye canke umukunzi wawe ukabwiye kamusigaramo kumva niyo kurekura. Naho vyo byashitse mugahoberana canke mukayambirana atawa bisavye uwundi, muhejeje hajya musezeranye, uzocumubwira ati no ata yindira gato, noshobora kongera kuguhobera basi irindi rimwe. Ibi bintu bizorumarika canke bizogira ikintu bikoze mu mutwe y'umuntu mwari kumwe, naho atazoba kwiyumvamwe azovuga ati kameme urya mukobwa canke urya muhungu arankunda, kuko ivyo ankoreye mu kunsezera nanje binsigayemwo. Mwakoze kumviriza iki kiganiro, jewe wumva ni Roy Jeff kuri Jeff LG. Mubandanye mukora subscribe, nimba hari undi muntu afise igitekerezo azatwandikire, tuzamwishura mu bindi biganiro bikurikira. Murakoze cyane.